okay. Waktu. Betul-betul juga. Kali kumeza. Sawa, kumeza. Apeti. Sawa. Urakoze kino kinyobwa kugiheze kire maze kigire kimazi mu mubiri wanje bicuwe mu mushinga bya izina rya Yesu Kristo. Amen. Kadogo? Kadogo? Siapa tu? Reza? Bicara mutugani. Cip? Ameze neza. Tahu. Amahoro. Benar. Okay. Narishatse kugira ngo tube turayaga. Ariko nakano kaje dusangire. Posije? Wowe nyine. Ya. Kwe? Kwesi nje kuri mwako. Ni aba boss. Okay. Leka nawe nubu mu boss ni kano kandi. Oya. Kwari aba boss reka dusangire kugira ngo nawe mu boss. Ya boss. Kwera usina makona bicereye. Kwe? Ni aba boss. Nakubwiye ngo nawe we nuwinwe ko kugira ngo be boss. Oya. Kwe? Era ni aba boss. Kadogo. Peza. Sindiko nafite. Nwa kwinoji. Boss oya. Kweli. Ni aba boss. Kadogo. Ndirize. Oya boss mbabari. Sindiko nafite. Boss mbabari. Urani? Kumva Sindiko nafite. bari nabasi boss. Aki. Oya. Boss kuki. Jena turafina. Oya. Iyo mubonye umuntu yuzuye agakiza uca mwiyumvira yuko ari gikoropesho. Oya boss. Boss oya. Ndirize. Boss. Sewonye tegerezwa kwinwa. Oya. Kube. Oya boss. Nwako nawe boss. Oya. Nwako nawe boss. Boss. Kadogo. Za. Nda maso. Boss ndakuki. Boss ndakuari. Ndiriza. Boss urayinwa. oya. Hari mwiki. Sa. Hari mwiki. Boss ndakuki. Hari mwiki. Ndakuari boss. 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 Lumba. Oya basi nakubwira. Boss. Lumba. Hari. Boss. Murakenze. Byose kubera ahise. Yagize. Ese byose babitumye. Yagize iki? Aranzanira ibintu muzashira. Ngo mubi. Ngo muri iki? Kugira ngo mukunde. Byose kubera ahise. Nagusabye imbabari. Byose yarese yabitumye. Kadogo. Nikiwamburaye. Niki kimwe cyonyine jewe ntagukoreye. Washobora kumbwira igituma wifuza kunyica nawe? Washobora kumbwira igituma
wemera kuba igikoresho Charles munyice hama musigara amatungo mbe ndababaza uno munsi nopfa ano matungo mwe mwibaza yuko muyafise kwatse murafise ko uburenganzira ko ari umubiri impfa ibipfa mutima mukaba imbura bwenge okay fine mushaka yuko mva reka ndayinwe mfe hanyuma ndabiko namwe muca musigara hanyuma muze musigara amahoro muri buno butunzi mutarondera mutaruhiye mutazi mweneko oya boss oya kado nawe kwiki abantu muri imbura bugiri kwiki abantu niki umuntu yokora kugira ngo ashobore kwashimisha niki ntakoze niki gitumye wifuza niki gitumye wifuza kunganda umunsi nopfa wibaza ko ukungukira mbega nopfa inyama zanje mwozijya mukavyibuha mbega bapfuye bungukiye iki ababisha uretse ubwoba amashari inzigo urwanko bitagira aho biva nibyo bikwiye tuma mushaka kumarana mu nyice bivanye n'umwete niko nirondereye igiriza neza nakubwira abana b'Imana ntidupfira igihe abasi bashaka abana b'Imana dupfa igihe miso yacu irangiye ntimurinde mwihangayisha kunyica igihe uhoraho yabonye yuko misiyo yanje hano mwisi irangiye nzopfa ariko kunyiruka inyuma amaperereza no gutegura amasomo ngo munyice ngo mumpe nagira ndababwire ngo ivyo bintu byose bizokwama biba sans effet nta kintu na kimwe nzakubwira bishikana igihe Imana yemeye yuko ubuzima bwanje burangira niho buzorangira agati gateretswe n'Imana ntigahendwe n'umuyaga kandi iyakabumbye n'izokamenya ufise uburenganzira nyabaki kugira ngo wowe ushire iherezo ku buzima bwawe uri iki mwe narise muri iki kugira ngo mushobore gushira iherezo ku buzima bwawe mva maso hewe ndakurahiye ni ukuri ko Imana sinshobora kwihanganira ko mukuru wawe ashobora gusambura urugo rwa kajeneza ntigikunda ntigishoboka sanye ngaha n'urukundo Ivete kugira ducungure kajeneza n'umwana mwiza ariko Arise mukuru wanje ndazi ko ari inkozi y'ikibi n'ukuri ndagusabye ntuzubicire no hasi ngo amenye ko ari je nabivutse umviriza Ivete mbabarira Nadia ni kuri tekana uhumure je nagwanye intambara nyinshi kandi jewe naciye muri vyinshi ariko abantu ntibamenye uko nabigwanye je ngwana bucece burya rero namasanga bama basanga ndi mu ntsinzi batazi uko nagwanye nubwo ngiye kurugwana kandi bizogenda neza wowe nta na kimwe azomenya nzobivuga oya sinzobivugira hejuru gusa ndazi kumene ngiye kurugwana je ndi umuntu akuze ndazi ko ngiye kurugwana ahubwo wewe wakoze kuza kunyibira ku kabanga je namagwana intambara nyinshi aha burya je ndakuze aha nzogwana intambara amaze kugwana ni nyinshi kandi nuru nzotsinda zeba bisanga nashitse mu ntsinzi batazi kungenera kwa kwera ngo hana mu gacerere aha mbazi kungene nzobigenza wewe utekane gusa nyene Imana iguhezagire cyane kuba wagize uwo mutima mwiza naje ukaza n'ukuri kukumbwira erega hawaburiye rujya rugo cyanaje n'ukuri urakoze Imana iguhezagire kuba wiyumvira ukagira umutima nk'uyu ega nkawe uraburiye yego sha Imana iguhezagire nade genda yego sha brother, did that. What is it? What is it? I'm a Syria.
Bineza kabisa n'akazi ndabona kameze neza. Wazi munsi nta. Cyane rwose je ikintu canzanye ngaha. Inoti kabisa ni kwenda mbere. Mbega kajeneza yashe. Ego kajeneza ari hariya mu kazi cyane ndabona umengo bari muri busy nyene by'akazi. Zidasi. Mbega wewe nta kintu ubona kitagenda neza kajeneza wewe. Kuvumaje gushika ngaha. Wapi? Je mbona ari umuntu nyene akora turahura kanda mu butsana nanjye nkaje mu kazi kiwanje byose bikagenda neza. Kandi rero manje je ibintu by'abantu kwinjira mu buzima bw'abantu. Ivyo wese ibyo wanje kabisa. No kwinjira ibwisho. Nukuri kandi jewe vraiment ivyo nuko ravuga byo by'akazi byo kwinjira mu bantu niki ivyo si gwanje. Zidasi. Nivyo cyo kurondera amahera ngaha. Kandi tutse no twaje kurondera. Gusa kumenya amakuru naco ni kindi kintu. Sha byari byo gusa jewe kwinjira mu buzima bw'umuntu mu buzima bwanje. Ico kintu je vraiment sindafana na gikoze. Wana nuko ngana gushanga nuko amakuru y'abantu si yangeje jako. Je ngijira n'akazi mindinga my business apana ibindi by'abandi bantu. Sinzi nka mwebwe biravana nuha n'umuntu aba yakuri. Zidasi. Gusa yakwa vyiza umenya amakuru kagenda uzi umuntu wo mukorana wari Mutse. Mukuri vraiment. Ivyo bintu ntavyo nopfa ndanagiyemo na gatoya. Ahubwo usajya ko ndibuka ngenda nawe sinzi ko no gusezera ka so Okay. Merci beaucoup. Ndaje. kajeneza. Gute vile? Ni sawa? Ego. Wahora iyi kajeneza. Ndaha nyine nanafashe urugendo ariko sinatevye mu bisanzwe. Turabona dukora na kajeneza. Ni atari by'ubuzima urazi ko bitoroshe. Ndabitahura, turatse ufise ibikorwa byinshi umuryango kumaniruka. Biratahuritse sino ibikorwa bigenda neza. Ego, kajeneza. Nukuri nenda gukumbuye. Vyavra? Nukuri nawe narashika muhira kajeneza. Nukuri ndabakumbuye. Mukuri kugira muri no society yacu. No mugisha kuri Imana. Mukuri ndahimbawe no kugira umuntu nkawe kwanza. Okay, ubambe na mbere vya. Jewe kubutaraza muhira ndabitahura. Urabona hano akazi ni kenshi n'ubuzima bwo muri kino gisagara umuntu aguma yiruka na cyane cyane hano muri society urazi ko dutegerezwa gukora cyane tugakorana ingufu kugira ngo turonke umwimbo mwiza duteze imbere ino society yacu. Hama ndi waronka akanyuzoza ni karibu hajya mu rugo. Hanyuma nizere yuko akazi hariya muri stock babonye ko ibintu bimeze neza. Tujya twahuye nambwiye agende kwitunganya. Okay. Nizere ko ibintu byose bimeze neza. Abantu bagize amakomande baza kuronka ATARI. Ego nabonye kuri liste natunganyije ibyo mwari mwamaha. Okay. Tubandanya akazi rero turi kumwe. Sasa Ugire n'umunsi mwiza. Sawa murakoze. Madam. Ni ibyo bintu mbona ni biga amasaragiye. Kandi ibyo niguza mugura amazi je uku nari babujije. Fatire zirazimbye usanga be iyo kinga jojo gege none nkuboza zahembera rakuze. Nukuri umbabarira cyane nukuri. Kandi mero bakoresha hirya yejo gusa nta nimesi birera ahera vraiment nabirinde kabaye. Amwana arakwica cyane. Je rero madam. Muze ya Mathias yarantelefone ngo yashire bya bindi mwe tukavugana jo mwijoro. Ngaheje ko shira kuri konti yanjye simba ko yatora. Pero bega champa basora imodoka gute none nkibi none bereki masari. None nkabana sora imodoka gute. Shari hoko tuvugana. Ngo ofisi umwanya muto. Nyarusa basinya. Bijya rero nuko naho ugomba ugenda. Ni kuri burya hari ikibazo. Urabona ujya mu wacu kajeneza. Ni kuri cy'umudamu wiwe arakomerewe. Nero kakorera indege gashaka haheze iminsi. None nkibora yo komererwa gute? Navyumvise. Cyangwa yakorunkiye amarushatse kuyikora. Oya. Alice yasaze akindagaramye ngo ntibishukunda ategereza kuha inkumi. Ezo ni zansaku z'abagore kandi je bintu narabikubujije madamu we narabikubujije. Umve urasubiriye kandi ibyo navuze byagiye biraba bingarike. Ego byarabaye ari. None nkubu gashaka. Shira ari mukuza.
ndibaza nta sinibaza ko hasigaye wewe mana ya n'ibintu bimwe bya Shanyira gombaze ashike muri stress nkiyizo stress zibiki umve ahubwo ndagusabye bimwe rero muguma mufite natamufata ibintu minenegwe mwe nakaje mugende muganire muvugane ukungene mushobora gukemura iki kibazo Mathias cumubwira kuri ibintu ego reka ndamubwire asha chewe Alice mana yanje nibishoboka nikikunda akaruta kandi karakamira anduse amire mugana nanje ndamuruse ivyiwe bipfe dupima amazi n'ubufu reka ngende Berekima hasi Berekima Ndio magara cyane cy'umurambi sama ko tari neza nikoze neza Berekima abaye Berekima yarese Oho je imbere kuza Noche muri delegate ariko natetse bivana n'utuntu aciyemwo ariko madamu yari hakinye yambwiye ngira sohoke sori modoka Berekima yarese kandi fako turabikina gukora kuri Urazi bateri ngo kandi hajya bivuga ngo iyo taruhora harinze igisagara abateramira bateramira ubusa jewe iyo uhoraho atanteramira jewe mba narayimfuye turazi cyabaye ayo makuru muri ko murambwira Alice ngira ngo abashikira yatevye yarahaswa kuvuga kutambi Biko babizi yuko nikwegera amakara mu gatamba gute wa mukozi kado hajya mu Alice ni muvyara wa Alice yarajara mupanga amutekesha umutwe nyene bashobora kumufata mu amuzanira n'umuti rega ngo arafashe ashira mu ntuze nsaba kajingoro yarangandaguye abakoza mba nkubwire hajya isi naho tuyitwengera isi yarameze amenyo isi yarabaye mbi kandi bino minsi uriko uraraba ibintu by'amasumu ingene byasaze umuntu ukazumva ngo nakarapfuye ukazumva ngo nakarapfuye abantu bamwe batanguye no kuza baratinya jewe umukozi yaraye hatswe kungandagura cyane gusa mwagira mbwire wa munsi nakubwiye kakanya kambaye ngaho umva ngubwire ahubwo naranaherewe nasa n'uwataye ubwenge rero kugira nakubwiye yuko Imana itwera amaso namusaze ji ngira ndayinwe numva ijwi rimpamagara rimbwira ngo ntuntu ndavuga ati nderabuza ndarondera ndavuga ati none je ndasaze karabaye ngize ngo subire kunywa numva ryajwi nyeretse kuvuga kandi rikampamagara no mwizina ngo ntuntu erega bazi trike na shenge naciye mpamagara kaje nca ndamuhayaje nca ndamugira ati numwe ararahira ararengwa none umukozi yo kwanga kunywa je gute ayibona kuri bone nahone umva mubwiye ararahira ararengwa mu nyuma ndamutenesha neza na neza ndamubwira tumviriza ukutamumagaye umviriza ndamubwira ati umviriza aha utegerezwa kuyinwa ndayikuramiza ku nguvu erega ndamufata mu kanini ujanira nubwo dutwenga rero ibintu ubwo tuguma twitwengera amenyera gutwengara yawe umva nkubwiye ndamufata mu kanini ndamubwira ati utegerezwa kuyinwa mu nyuma akirasaba imbabazi arambwira byose integuro ko ari Alice yazigize arambwira yuko yamuhaye umuti amwemerera ibintu arambwira ko ari famille amabanga yiwe yose down biza nkubwira ikintu rero je nanje ku mitwe yiwanje no kubwenge Imana yapaye Alice sinomukorera iki ariko suko ntabishoboye suko ntabishoboye kuko si umuntu wahatari ariko nta muntu yihaya gushobora gukora ikibi ahubwo dukwiye kwihaya icyiza ariko ngira ndamukorera surprise
kandi iyo ni yanyu. Urabona kajeneza mu bintu muri ubu buzima usanga ari ibintu tunegereje ugasanga yego ugasanga rimwe rimwe umenga tukahira umwanya muto ariko mu nyuma tukaza kwicuza impamvu tutabishizemo ubusereye cyane ivyo no umenga ibintu twabihagurukira twabikuvye nako kuko hari isi n'umwicanyi iki mbaza nkubwire ikintu kimwe urya nta rukundo nta muntu afise urya ndabizi ico nakunda kubwira narefashe umwanya wo gusenga Imana banguranya kuko ndasaba Imana ishoboze kugira ngo runo rugamba ndarugwane mu mbwe musindarwane mu mubiri rero nasenze isengesho ndabwira Imana ize kubanguranya kuko harageze kuko yega ndarusha bino bintu kuva umva nukuvuga kuva muri dot kuva kera ndiko ndarwana zino ntambara ikindi naco urabizi ko shira gira karuke none niyanza akacacikira mu stress nkaya yari yiruhukiye yarameze neza yarazi ko aje kunezerereza urugo yarazi ko aje kunezerereza umugisha akacacikira mu bintu nyene bizogenda gutya mbiriza rero Alice ndamusigaraniye surprise imwe nzokubwira nayikoze après ça ntabona atagihindutse ndazi ko nzomufatira ingingo kandi ingingo nzomufatira ndazi ko nawe nizizomubabaza kandi zizosesereza ubuzima bwiwe parce que naho dukijijwe nitworeka abantu ngo tuce twijajara abantu batuduge kugakanu kuko turabona kuko kwihangana narihanganye kandi nakoze ico nategetse nuzoro muri bible ko nabami bigwa biga umwa butewe urigwanira nubwo nawe nakigenda usazwe sino rero reka ahubwo tuje gufungura amasambu rumengaragenda asante nakari muhira ari muri biro ikiuza kwanda bakira Mimi Chris Mimi basi ko muhira abesha basubitugira musigaye musa ni murabane mutwayenze uzinzoe uko ngiye kuri ibintu byo gutwenga uheho twenga kubera abanyine akadikira gatoya ahubwo rero no kugira amatohoza swat papa yatembere canke reka tose bakora wasagari zoya kwa mu mugire mariage mu sanga ari gishikina gizaza papa yatembere canke papa aya for example umunsi wa mariage wambaye suit nyene wavyimvye urabona nyene ko nyene ufise n'imbokwe uriya nawe yakwisemo nyene igishungi nyene hanyuma urabona afutse mu maso bakacavuga ati fukura bakacafukura akacaza umuvyeyi wawe akacavuga ati cankundi muntu ati abantu ndabazi baravuka no migirante umuntu yagutumye odi ariko oya isipozo kevyo bari ariko mwiyoka kurukundo ndamufitiye mwe no kwimana ne warushikanje no gutwara sambrage no gutwara mungara stazi nyama mushaka kubyara bakamuri oya uri n'imana ndabona katacha tubakiriye mu ntabyo ko tu yo tubabarira entreta nubwo nagiye mu nkuru nyinshi je burya hari ikintu gikomeye cyane ndashaka tuvuga kandi ko ndabaronse reka profiter cette occasion kugira ngo nshobore kubabwira jewe last night nagize indoto atari nziza iyo ndoto yari yerekeranye Aimable wa muhungu umwe nafasha umwe twavunze umwe yatabarashe yiracagihe estimera agiye kumwica indoto nagize nabonye yuko ujya muntu nawe hakirimwe akantu arashobora kuba afise umugambi utari mwiza kandi c'est sûr ikindi kintu naco umunsi umunzana muhira hamwe mwaza kundamutsa hari hogare yagize ndabona yuko ndavuga ati hano hantu samahoro rero bivanye nuko ndi mu buzima bw'intambara igihe cyose nama ndi maso nta kintu na kimwe ngikibona hanyuma ngo mfate minenegwe
ngira inama Chris jya mu muzi gute cyangwa mubona gute kajeneza ku by'ukuri twese abantu tugira indoto hari abantu indoto zitubera ukuri mu buzima n'izindi ndoto zirengana gusa rero ku by'ukuri nk'iyo ndoto yawe novuga yuko ari indoto gusa kukurusha kuko ku by'ukuri ujya mu ngoro w'ubutangira ntacyo utakoze wamukoreye ibyiza bimwe birenze ariko ati iyo bari mu abantu bita gati intashima yo gukorera ikintu nk'icyo ku byerekeye ubware rero ntihagenyere bishika ugasanga umuntu yamenyereye kumena amaraso rero ugasanga afise ya ubware y'umuntu yamenyereye gukora ikibi ariko ku by'ukuri ntakiye kwikiriza rero iyo ndoto yawe kuri jewe numva niyo ndoto nishaka kugurisha nta kintu uyumva mu kajeneza igihe cyose umunyamakenga ni umunyabwenge ko numva watangiye kumubwira ko amakenga yigeko ushishoze neza ibyo bintu buriya ego umuntu ararota iyo bikagenda ibindi bikabazo ariko hari igihe rimwe na rimwe bibigara natwe mu nzozi rero inzozi zawe rwose ntuzireke zigenda uko fata umwanya uzisengere unige ko ushishoze neza buriya imana izobishura ku ibyo bintu cyane kintu n'ubuziga yaje n'ubuzima nimwibwire ibintu kajeneza ujya mu ngo tumaze iminsi tuko turagenda ndamaze kumwitiriza numve gato sibyo maze kubona ingeso ziwe nta kindi kandi yifuza kumubona kajeneza none umuntu yarize agira umutima wo kumutabashira amakajeneza akaguma amwiruka inyuma kumva ko igihe cyose aramwirukanye akarinda vayo n'ubwo imana nta kindi kandi gukorera ese wumva n'umutekano n'isatsi burya umuntu ni munini kandi umuntu aragutse ushobora kumenya ibiri muri we byose urazi mbega ko umuntu ashobora kwica kandi ariko aragutwengera exactement urumva tunimwe nta ndoto nimwe mu buzima nigera afata minenere kuko erega b'Imana ikunda ibahera mu ndoto kandi inzozi n'inzira imwe Imana icamo kuganiriza abantu bayo kugira ngo tubereke ibiri imbere yacu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizoba kwasabye banje ntabiriye akabanga rero sinokonfirma ijana ku ijana ariko kandi sinonafata minenere ariko by the way twishinze tuganira reka tuve mu ibyo tujye mu bindi ahubwo tumaze kinini tuticarana turabe kuko nari sanzwe mbiziye n'akazi turabe tujya ahantu dushobora kuganira sinkubwira ukuri kuva umunsi wa mbere unyandikiye ukamenyekana n'ifoto yawe niwo munsi wa mbere mu buzima nabuze iti Mimi wabaye nk'imbizi yaje mu bugaragwa imbere y'umuntu agira yicwe n'inyota nabaye nk'umenga mbonye marayika nta mukobwa mwiza nkawe nari bwigire mbona mu buzima ifoto ryawe yangarutsemo kenshi ngerageje guhumiriza amaso nabona wewe icambabaje ni kimwe nuko wambwiye ko ufise umukunzi uyo mukunzi za kusanga ndamuzi Mimi menya yuko kugeza n'ubu tamahoro mfise kuba numva ko uri kure yanje Emma ndakumva cyane ariko ikibazo urakizi narakubwiye ko ndi mu rukundo na Chris kandi urazi ko ari inshuti yawe ya hafi nta hamwe yobimenya n'ukuri bararyogwa Mimi ndavyumva kandi ndanabitahura uri umukobwa w'indoto zanje uri umugore nifuje mu buzima bwanje birashoboka kuko Chris ni muri abana ikindi nacyo ashobora kuba ata gahunda afise mu buzima bwawe ari wa muhungu muryoherwe mugirene hama ejo gute ariko je unyemereye nejo twogwira mariage ndakumva cyane mabi kandi nko kubivuze umugani wawe Chris mbona umenga nta gahunda ya hafi afise pe nyumva none rero ikibazo ni kimwe wasezerana rero atazo kwigira amenya ikintu na kimwe nakare rero nari nkwiye kuvomerera zose uruzokwamakara kabirwo nzokwamura
mbere ndiko ndakwitegereza Aimable mbona usa n'umugabo w'indoto zanje ya niwumva umugabo nasengeye ya kimwe gusa nkuko nabigusabye sezeranye ko Chris ataza kwigera bimenya urukundo rwacu rubwo mwibanga icyo kintu ukifashe ko tukagikora ukuri je nta kibazo cyo nco ndakwemerera je mu bisanzwe sindi umuhemu simenyereye guhemuka ariko kuri ino ncuro ndabigerageje kuri wewe kubera ubwiza bwawe bwarancanze buntwara mu yindi si je ubwanjye nashobora kwitahura Chris ambabarire kuko niwe niyigishirije ko guhemuka niwe muntu wa mbere ngiye guhemukira mu buzima byukuri Aimable nande sinzi ibintu ndimo pe urukundo rwa rutangiye kumboreza hakiri kare kandi ntakubesha Chris namukunda ariko nukuri amajambo yawe yagiye indani mu mutima wanje yicarayo ariko rero hari ikintu ntakubajije ko jewe nasengeye umuhungu w'indoto zanje aruza wayitegure kugwanira umunezero wanje Aimable uriteguye caje ntacyo ntugukorera ntacyo nsaba ndege gukorera hari ikintu nibagiye kubaza je ko nasenze Imana ndayibwira yuko umuhungu w'indoto zanje umuhungu tuzobana karamata aruza wayitegure kugwanira umunezero umutima wanje n'ubuzima bwanje Aimable uriteguye nditeguye ntacyo nukora ku bwawe okay nukuri Aimable hari umuntu yamukiye ubuzima bwanje arambabaza afata umutima wanje awugira havyande hashe uwo muntu yarambabaje Aimable yarambabaje ku buryo nashobora kumva ko nzovana umuntu yobaza umukobwa mwiza nka wowe ninde Aimable uwo muntu ninde kajeneza mwari muziranye ego twari tuzinanye nyene nyuma arankomeretsa ibintu yankoreye mu buzima bwanje sheri nivyo kuvuga bicaye ndakubwije ukuri ku mutima wanje wagenda uravirirana amaraso kubwiwe gereza ngaho nikiri indoto yawe kwihorera ahubwo icyo no gusaba nuko umfasha kugira kino gikorwa kiza kinyoroheye thank you